Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Irijwi mwumva ni rya psychologue nino sanamu mubona ni ya psychologue nkuko vyama. Uyu munsi ngomvye duhindure gatoya tuve mu biganiro twahora dukora. Ariko nshatse yuko uyu munsi twokora ikiganiro kijanye n'ubworozi bw'inkoko. Mbega waruzi yuko inkoko 10 zishobora kuguhindurira amateka mu mwaka umwe ukaba uri umumiliyoneri? Mbega waruzi yuko inkoko 10 zishobora kuguhindurira amateka ukaba umugwizatunga? Waruzi yuko inkoko 10 zoshobora kuguhindura wewe ugaharugwa mu bantu bafise amafaranga, ukubaka inzu, ukaronka n'ingendeshwa, ukaba umuntu yifise mu bandi bantu baba bifise? Bandanya mubana natwe muri kino kiganiro, ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo uyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kugira kandi uzohore ubona ibiganiro byiza nk'ibi ducisha kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwe no kugira commentaire muri kino kiganiro. Turashaka comment zanyu, amakomantere yanyu, kugira ngo tubone yuko mudushigikiye, tubone yuko muriko muradutera intege. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro c'ubworozi bw'inkoko. Twaragiye turaraba ivyigwa byinshi bitandukanye bijanye n'ubworozi bw'inkoko. Twasanze inkoko 10 zonyene, utanguriye ku nkoko 10 zishobora kuguhindurira amateka ukaba umugwizatunga mu myaka nk'itatu, 4, 5 uharugwa mu bagwiza atunga kubera umutahe mutoya, umutahe w'inkoko 10 gusa watanguye. Reka rero tumira amateka gatoya, turaje tuce tuza tuganire, ndabereke ukuntu inkoko 10 ushobora guhera ku nkoko 10 zikaguhagurutsa zikagushikana kwiterambere rirama. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rero rya akino kiganiro. Uyu munsi nababwiye yuko nabateguriye ikiganiro kijanye n'ubworozi bw'inkoko. Inkoko 10 urashobora guhera ku nkoko 10. Rero uyu munsi twashimye kubazanira ikiganiro kivuga ku bworozi bw'inkoko. Mbega muti inkoko zishobora kuguhindurira amateka zikagukura mu bukene usanzwe urimwo bigenze gute? Ushobora kuba ufise amahera angana n'umutahe w'inkoko 10. Gende akantu ku kandi. Ushobora kuba ufise umutahe ungana n'inkoko 10. Urashobora kugura inkoko 10. Ushobora kugura inkoko ntoya kugira ngo uzozikurize, canke ukagura inkoko zikuze. Ivyo rero biba bivanye n'umutahe woba ufise. Murazi yuko inkoko zikiri ntoya ego ziragoye guhagurutsa, ari ugitangura ivyo korora usanga bigoye, ariko ufise nk'umutahe wo kugura inkoko 10 urashobora guhera ku nkoko zikuze, inkoko 10. Ugura inkoko 10 zita amagi. Izo nkoko zita amagi zikongera zikabundikira, kuko ndakubwiye ni ugure inkoko 10 zita amagi gusa udafise uburyo bwo kubundikiririza amagi, aho woza usanga biriko biragorana ukuntu wohaguruka gatoya. Ariko ushobora kugura inkoko 10, inkoko zita amagi zirya inkoko hari izo bita injogori, inkoko zita amagi ashika nka 15, wayigaburiye neza itanga amagi 15, 18 canke amagi 20 ukayigaburira. Hanyuma izo nkoko umaze kuzigaburira zigatangura zigata. Ariko aho uca urondera isaki imwe yonyene. Isaki imwe n'inkoko kazi zishika kuri 10. Aho rero utanguye kuzigaburira, ukazigaburira neza, zigatangura zigata. Inkoko imwe ishobora kuta nk'amagi 15 nabibabwiye. Ariko kugira ngo inkoko ishobore kuberura neza, urashobora nko guca uyibundikiririza amagi 12.
murumva yuko izo nkoko zari inkoko 10 uzibundikirije amagi 12 inyuma y'imisi 21 inyuma y'amayinga 3 izo nkoko ziba zamaze kuberura ubuswi. Shobora kuba harimo amagi ya ahomba, murabizi nk'abantu boroye inkoko urashobora guhombesha canke ikabuberura bwose. Bavuga bati ukwezi kuyiserukiyemwo iraza guhomvya, ariko kutayiserukiyemwo ikayaberura yose. Aho rero dufatire ku nkoko 10 zaberuye ubuswi 10 aho uza wamaze gufita inkoko 110 mu mayinga 3 gusa. Dufate rero mu mayinga 3 uzibundikirije. Aho rero dufata yuko inkoko wayigaburiye neza, waguze inkoko ikuze uyitunga ukwezi ikaba itanguye kukungukira. Dufate nk'imisi 45 inyuma y'ukwezi n'inusu, inyuma y'imisi 45 uba ufise inkoko 110, imiswi 100 kubera zamenaguye amagi 10 hanyuma na za nkoko zimama wazo hamwe niyo sake. Umwanya mu misi 45 ufise inkoko 111. Murumva rero yuko mu misi mikeya uba umaze kuba umuntu yiswa umworozi w'inkoko. Aho uba warazubakiye neza, uba warafashe inyigisho ukuntu ushobora kubakira inkoko n'ivyo ushobora kuzikorera kugira ngo inkoko zibandanye ziba neza, kuko inkoko zimaze kuba ari nyinshi ziba ahantu hameze nabi zirashobora gufatwa n'ingwara zikagwara ari nk'agahwekwa hanyuma zigapfa. Ariko rero ngaho muri ico gihe imbere yuko uja korora inkoko urabanza ukazubakira neza, hanyuma ukanazigirira n'isuku buri munsi, hanyuma ukanazigaburira cyane. Rero nakubwiye yuko inyuma y'imisi 45 ushobora kuba ufise nk'inkoko 110. Muri izo nkoko 110 uzoroye neza uri umuntu azigaburira neza, inkoko inyuma y'amezi 4 iba itanguye guta. Urumva nkaho onye ushoboye kuba wazoroye neza, wazigaburiye neza, muri iyo miswi 100 harashobora kuba habonetse nk'inkoko kazi zishika kuri 80, 70, 60 bivanye n'ukuntu hashoboye kuvuka amasake. Urashobora kuca uzitunga neza, inyuma y'amezi 3 ukaba ufise inkoko ziriko zirata zigera nko kuri 80. Inkoko tufate nk'inkoko 70 za nkoko zizaberuwe muri ya magi plus na za zindi novuga ko ari nk'abavyeyi bazo 10. Dufate rero nk'inkoko 80. Inkoko 80 zose zirataye amagi 15. Dufate kandi rero izo nkoko 80 ni mu kiringo ngaho onye c'amezi 5, amezi 6 ziriko zirata. Ku munsi urashobora kubona amagi 80. Igi rimwe ubonye mu gihugu iwacu rigugwa amahera ngahe? Igi rimwe rigugwa 1000. Dufate nk'akarorero igi rigugwa 1000. Ku munsi umwe uzoba windije 80,000. Aho nafatiye mu gihe woba uriko uradandaza amagi. Mugabo mu gihe ushatse kugira umwimbu mwinshi cyane, urashobora kucufata izo nkoko 80 ziriko zirata zose ukazibundikiririza. Mu gihe utararonka imashini ijya mashini ibundikira, mu gihe utararonka ubwo buryo urashobora kuca uzibundikiririza. Mbega inkoko 80 uzibundikirije amagi 10 zizomeragura imiswi ingahe? Dufate ko hariho amagi azohomba inkoko 80 wazibundikirije amagi 10 uzosanga ufise imiswi 500. Dufate yuko hari amagi 300 yahomvye, uzosanga ufise imiswi igera ku 500 mu gihe c'amezi nka ndwi. Mu gihe c'amezi ndwi ufise imiswi 500. Guteranya za zindi za nkoko 110 nababwira uzoba uzufise inkoko 600. Mu kiringo c'amezi nk'8 uzoba ufise inkoko 600 kandi watanguriye ku nkoko
10 gusa, inkoko 10 zonyene zikaba zikugize umworozi akomeye, umworozi w'inkoko. Uzoba ufise inkoko zishika kuri zingahe? Ku nkoko zishika ku 600. Muri ico gihe ucutangura kuzigaburira, ukazigaburira neza. Muri ico gihe hari amasaka azoba yaravutse muri izo nkoko, ushobora kuzobuza ufise nk'amasaki ashika kwijana, urashobora nko kuzidandaza. Izo saka umaze kuzidandaza ucurondera ibiryo canke ukarondera imashini yo kubundikiririza kugira ngo ntuzohore uziruhisha, kugira ngo zigume zibundikira, uce uzigira inkoko zita amagi gusa. Mu gihe woba waguze nk'imashini ibundikira amagi, aho uzoca izo nkoko ntuzosubira kuzemerera kubundikira, zizoca zita, nimba zizoba zitaye nko mu kiringo c'ukwezi, urazi inkoko uyankiye kubundikira inyuma y'amayinga 2 uyigaburira neza icisubira igata. Aho uzoba wamaze kwinjira mu mugwi w'abantu bagizene bafise amahera, bafise borora kandi bamaze gutera imbere. Nk'ubu tuvuge ufise nk'inkoko 500 zita mu kiringo c'umwaka umwe, ushobora kubona amagi ashika nko ku 300 ku munsi. Uca wumva yuko igira imwe rigugwa 1000, uca wumva yuko uzoshobora kubona ibihumbi 300 par jour. Mu kwezi uzoba ufise ibihumbi bingahe? Mu kwezi kumwe uzoba ufise amamiliyoni angahe avuye mu magi gusa? Bivanye n'ivyigwa nagiye ndagira ngenda ndumviriza ibiganiro by'abantu bateye imbere batanguye gutunga inkoko, naciye mbona yuko inkoko 10 zishobora kukugira umugwiza tunga mu mwaka umwe wonyene. Ushobora guhinduka izina ukitwa umumiliyonere kandi watanguriye ku nkoko 10. Si ivyo gusa, n'inkoko imwe yonyene mu gihe woba ufise amikoro make irashobora kuguhindurira amateka. Fata inkoko imwe uyubakire neza, uyigaburire neza, biri kumwe n'isaki yayo. Iyo nkoko niyata amagi 15 ukayibundikiriza ikamenagura imiswi 10. Iyo miswi 10 niyo izovamwo nka za nkoko 10 inakubwira. Imiswi 10 izokura, inyuma y'amezi 4 zimwe zizoca zitangura guta muri ya miswi 10. Uzodusanga pole iterambere ririko riraza, iterambere ririko ryizana buke buke, watanguriye ku nkoko imwe rudende. Rero ntimurindire ngo mwarize ngo amakaminuza, ngo muriko muriga amakaminuza mureke korora kandi mwobishobora. Orora inkoko. Inkoko ni diri ikomeye cyane. Uhere ku nkoko imwe izoguteza imbere. Inyuma y'umwaka ni wavyifatamwo neza, ni wamenya ko yibungabunga, utayisohora hanze ngo ifatwe n'ibikara canke ibisiga canke ibigomba. Wayubakiye neza, iyo nkoko izoguhindurira amateka. Inyuma y'imyaka 2 uzobuharugwa mu borozi b'inkoko bamaze gutera imbere. Rero ibintu bito nk'ivyo turakwiye kuza turavyiga ko cane, kandi birashoboka. Tumaze gukora dufise n'inyigisho, byose birashoboka. Ntuzovuge ngo ufise ngo umutahe mutoya ngo warabuze ico ukora. Orora inkoko. Inkoko iraguteza imbere. Orora inkwavu. Ico kiganiro mu gace inkwavu tuzokigarukako kuko inkwavu zirafisa agatrike gatoya, ziragoye korora sico kimwe n'inkoko. Orora inkoko, uyubakire neza, uyigirire isuku, uyigaburire. Iyo nkoko izoguhagurusa mu buzima. Rero ikiganiro cuno munsi nari nabateguriye cyari ikiganiro nk'ico cyo kubabwira yuko inkoko 10 zishobora kubagira abagwiza tunga mu mwaka umwe rudende. Mu mwaka uyu ushobora guhindura amateka, ukitwa umworozi akomeye, ukitwa umumiliyonere kubera inkoko imwe canke inkoko 5 canke inkoko 10. Reka duhure mu kindi kiganiro. Imana ihezagire wewe twatanguranye kino kiganiro. Ihezagire nawe wagize subscribe, utari bwagire subscribe kugira ngo uzohore ubona ibiganiro ducisha kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Naho butaha rero mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Au revoir.